umusaraba uninahaye uyu munsi ngira hari abatawuzi urakunda kubaho? Ego cyane, igihe cyose uko umwaka utashe ku itariki 14 z'ukwezi kw'icenda duhimbaza uwo musaraba uninahaye. Ngira naco gituma mwatoye inyigisho ni mu ntumbero yo gutomorera abakristu vy'uwo munsi cyane kugira ngo dutahure icyo turimo, kandi hari n'ikindi wa musaraba ugize iminsi ugendera amadiyoseze, amaparuwasi, eka mu mpande zose za Eklezia y'u Burundi, ubu ukaba ugeze muri diyoseze ya Muyinga aho uzomara umwaka. Murumva yuko bihuriranye ari n'igihe ciza kugira ngo tutahure ivy'uwo musaraba. Murakoze, reka mukanya muce muja mw'idonido mu ntango z'ikiganiro. Nuko ngira mwumvise ico tugiye kubana namwe, ico tugiye kubayagira mwa kino kiganiro ca liturgia c'uno musi wa gatatu w'indwi. Ngiye rero gufashwa mu buhinga bw'ivyuma na Eric Manirakiza, Alexis Gordier nimubona ni jewe ngiye kuremesha kino kiganiro. Tutarandiriye reka mu gice ca mbere ca kino kiganiro duhe ikaze kandi uno musaserdoti abanze aduhe insiguro itomoye y'uno musi aho duhimbaza umunsi mukuru w'umusaraba uninahaye. None Padiri ngira ngo akakanya koba arakanyu. Urakoze cyane. Rero nkuko mumenyesha makuru aheje kubivuga ko inyigisho iva mu gisata c'inyigisho nkomeza kwemera na liturgia, nukuvuga ko niki cerekeye uyu munsi mukuru w'itariki 14 Nyakanga turashobora kuvuga muri izo mpande zibiri, tukawuvuga ku buryo bw'inyigisho nkomeza kwemera canke tukawuvuga mu buryo bwa liturgia ariko kwemera duhimbaza. Rero kubera iki kiganiro ari cya liturgia, nagira ngo rero turabe uyu munsi mukuru kuvyerekeye ukwemera duhimbaza. Rero kuri iyo tariki ya 14 Nyakanga twama duhimbaza umusaraba uninahaye. Nukuvuga ko uyu munsi uduhamagarira ukengurukira Imana ku ngabirano y'umwana wayo. Yaradukunze gushika hitanga umwana wayo. Paulo mweranda ni wabitubwira ngo ko Imana yadukunze gushika naho iduha umwana wayo kinege. Ngo ikindi twoshobora kuyisaba kirengeye ngaho ni giki? Ikindi kintu dushobora gusaba kirengeye cy'agaciro gakomeye ni iki? Nta kindi kintu dushobora kuronka twumva ko Imana ishobora kuduha. Imana yaradukunze gushika naho iduha umwana wayo w'ikinege. Rero yaratanze ubuzima bwiwe kubera twebwe mu kwemera gupfa, kandi kwemera gupfa ku musaraba. Kubamba ku musaraba ni kimwe mw'iyicarubozo ryatowe n'abantu. Bwari ubuhinga burya abantu, hari abantu b'inkozi z'ikibi. Nukuvuga ari abantu usanga bafise inzigo imwe yakazikira ku buryo batora uburyo bwo kugira ngo kwicarubozo, hari n'igihe babigira kugira ngo novuga n'umubiri gushika naho bawuturira canke bakawucagagura bakagira gute ururimi bagakura amaso bakanokora. Novuga rero ko ari muri bumwe muri ubwo buryo bw'iyicarubozo ryaratowe n'abantu. Kandi iryo yicarubozo nukuvuga ryari rigenewe abantu cyane nk'abaja. Yego iryo jambo turakunda kurikoresha naho ibi bintu byo kuvuga abaja naho novuga ko bitari bikaze cyane mu Burundi, bitabaye nk'uko bavyita mu Gifaransa esclavage. Nukuvuga yuko bwari uburyo bukoreshwa kuri abo baja, aho usanga umuntu nyene koko atagaciro afise nk'umuntu, adashigwa mu gaciro k'abantu, ariko sinzi ko nobivuga ko yobishira no ko ari no mu bikoresho. Muri ubu buryo rero nibwo Yezu yarahangaye ibwo buryo bwakoreshwa bwari bwatowe n'abantu, kandi aratsinda. Kuri twebwe rero uwo munsi mukuru ugaragaza ubukengurutsi kandi ugatuma tuzirikana urukundo rw'Imana. Mu bimenyetso by'uwa Kristo, umusaraba werekana impande zibiri, dufise impande zibiri. Mwibabara n'urupfu rw'agashinyaguro, abanditsi b'injiri bawuvuga nk'igikoresho c'iyicarubozo
n'akamaramaza. Kuri urwo ruhande rero umusaraba nta buninahazwa urimwo, nta buninahazwa urimwo. Ariko turavye nk'umwanditsi w'injiri Yohani afise ukuntu uru ruhande rw'iyicarubozo sinirago ashira imbere, siko ashira imbere, ashira imbere avuga ati kuduza, kwerekana, gushira habona, maze akatwereka Yezu mbere igihe aja ku musaraba agenda n'ubutwari bwinshi, hanyuma akatwereka yuko nyene koko ari bwo buninahazwa. We ntanarindira n'izuka, atwereka ko ubuninahazwa bwa Kristu bwiyerekanye igihe abambwe ku musaraba bamaze kuduza ca giti, amaze kwiryamika ku musaraba bakamubamba, bakanega imambo mu biganza no mu birenge, hama bagaca bawuvyura bakawushinga. Kuri ico gihe niho Yohana atwereka yuko kwabaye nk'ubugira gute kubw'abantu, nubwo bukozi bw'ikibi, niryo yicarubozo, ariko ni naryo ninahazwa ryiwe. Ni nka kurya bashira umuntu ku ntebe ihambaye hakirutse kugira ngo bamubone, kugira ngo bamwerekane umuntu ahambaye. Rero nariko Yohani amuheza akamutwerekana izo mpande zibiri tubona mu musaraba, kumva yuko ariho muri icyo gikoresho c'icarubozo Imana yaragihinduye, icari kimaramaza, icari umuvumo, Imana yaragihinduye igihinduramwo ikintu gishobora kuvamwo ubuzima. Kanatsinda Imana yonyene niyo ibishoboye. Zakariya umuhanuzi aravuga ngo bazokwihweza uwo basogose, bazomwihweza, maze igitabo cy'ibyahishuwe naco bakavuga ngo bazorondera ingene isi yobamira ngo ibanyegeze, ariko bidashoboka. Rero uyo yadugijwe agashirwa hejuru, uwo musaraba naho rero wakuye ubuninahazwa bwawo, kuko Imana yonyene niyo yabishoboye. Aha rero hari ikintu nagira ngo manzira kumbure turabe, hari igihe tubibamwo ntidushobore no kubibona. Burya uharuye guhera itariki 6 z'ukwezi k'umunani gushika ku itariki 14 z'ukwezi kwa Nyakanga, no kuvuga ni minsi 40. Kuri iyo tariki ya 6 Nyandagaro gushika ku itariki 14 Nyakanga ni minsi 40. Iyo tariki ya 6 duhimbaza Yezu yirekana mu buninahazwa bwiwe, imbere yuko ubwo buninahazwa butaboneka buheza bukagira bwiyerekana. Muri icyo gihe ku itariki 6 ntiyeretse bose, yiyeretse batatu, yiyeretse Petero, Yohani na Yakobo, yabajanye ku musozi, bavuga ko ari ku musozi wa Taboro, hanyuma yiyerekana mucari mu buninahazwa bwiwe. Kumbure iri jambo ubuninahazwa akenshi hari igihe tutanaritahura ubuninahazwa icyo arico. Ni ukuvuga mu Kirundi hoho ingene mu Kirundi c'ikirundi nyine atari ici jambo ry'Imana kumenyesha inkuru nziza, bavuga ati asigaye yica agakiza. Ni ukuvuga afite ikibanza gihambaye. Rero kumva ubuninahazwa ni ukuvuga agaciro k'umuntu icari. Sinzi umuririmbyi yavuze ngo hari igihe muzomenya uwari, ngo hari igihe muzomenya uwari, ngo amaze kwiyambura uyu mubiri. Rero baramubonye maze ngo akayangana. Abanditsi bagerageza kutubwira ingene bo bamubonye bakoresheje impuzu, bakoresheje no mu maso. Aha ayakishimikiza mbere n'igihe Musa yamara iminsi 40 kuri wa musozi wa Sinayi ari imbere y'Imana, ingene ngo yavuyeyo akayangana ku buryo abantu ngo bamubona bagahunga kubera yakayangana, kandi buryo umuntu amaze guhura n'Imana urabibona. Rero ngaha bamubonye mu buninahazwa bwiwe, naho yari Imana cyo kimwe nase, nkuko abitubwira, kuko Paulo mweranda abitubwira mu ikete yandikiye Abanyafilipi, ntiyarondeye kungana n'Imana, yaricishije bugufi aranarushiriza. Hari indirimbo duhora turirimba iyo tugiye gusangira ivuga ngo yanyegeje ububasha mu tuntu tutanashemeye, ngo kugira ngo nitwamwakira ntidutinye.
rero uku gufata kamere nk'iyacu y'umuntu, mbere ntiyari umuntu ateye ubwoba, ntiyari umuntu yiremereza, yari umuntu aciye bugufi, yimara imyaka 30 akora umwuga ubayabaye muri ba bakristu twita ngo baciye bugufi, yikorera umwuga wo kumanika amazu, kubaza, umwuga wa se Yosefu. Iyo myaka 30 ayimara ngaho ahantu hatamenyekana. Mbere Natanayeli we aranabivuga ati mbega burya i Nazareti hari ikintu kizima coshobora kuhava. Uyo rero niwe yashoboye kuba ahantu nkaho, niwe ubwo buri nahazwa bwiwe ntibashobora kubona. Gusa amadayimoni, amashitani yoyo yaravuga ngo turakuzi, ngura umweranda w'Imana. Mugabo nawe akayanumisha kugira ngo ntahavagira gute, ntahave, kuko hari ukuntu bari biteze Imana, uko biyumvira Imana uko imeze, iyo nzira yaciyemwo ntibashobora kuyiyumvira. Ni naco gituma rero shitani yo yarakunda kubivuga ati turakuzi, uri umwana w'Imana, kugira ngo kumwe bari biteze Mesiya bagira ivyo vyumviro, kandi shitani yari kubitsinza. Ariko we inzira yaciyemwo niyo, kandi inzira yaciyemwo niyo nzira yo gupfa ku musaraba, niyo nzira yo gupfa ku musaraba. Ariko yari yabanje kubiyereka itariki 6. Inyuma rero iyo minsi 40 ni igihe gikwiye, kandi abo bari bajanye yarababwiye ati ntihagire ico muvuga byo mwabonye, ati muzobigira ibanga gushika maze kuzuka. Kandi nabo ntibanabitahura, mugabo ico bari babonye coco bari babonye. Kandi rero kuri iyo tariki ya 6 no kuvuga yuko ariko arabategurira iki gitsitaza c'umusaraba. Aho babwira muri Matayo, turavye muri Matayo 28 umurongo wa 31, yarabuye abwira abigishwa biwe ati mwese muraza gutsitara, ati muraza gutsitazwa n'umusaraba. Rero aba batatu bamubonye mu ikuzo ryiwe, mu bunazwa bwiwe, yariko arabategura iki gihe gihambaye, iki kimaramaza cy'umusaraba. Maze aba nibo bazoba abafasha kugira ngo batahure iryo banga riri mu musaraba. Kubera iki? Kubera bari bamubonye. Kandi burya mu buzima bwacu bwa misi yose umukama hari igihe mu Kirundi niho bakunda kuvuga ngo akanyamuneza ni umuntu ashobora kurikuramwo amajambo abiri, akanyamuneza. Ivyo bihe novuga abumva nk'ururimi sinzi ko ari Igifaransa bavuga ati des moments de flash, aho igihe akanya gatoya gahambaye gafise uburemere mu by'umutima kaza gutuma duca mu bintu bihambaye cane. Rero itariki 6 kumva gushika kuri tariki ya 14, itariki y'igitsitaza c'umusaraba, no kuvuga ko ari igihe gikwiye, minsi 40 ni igihe gikwiye cyo gutegura aho umuntu aba koko yaronse inyigisho yamaze guhinduka, niko no bivuga. Rero aba babonye Yezu mu bunini hazwa bwiwe, ariko Petero turazi ko byamunaniye no kwakira. Mugabo aho hari imbere yuko amwiyereka mu bunini hazwa bwiwe, igihe yaraherutse kugaragaza ukwemera kwiwe, akavuga ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Hanyuma Yezu agacatangura kubura ivyibabara vyiwe, yaravuze ati ntikabe ibyo bintu, ntikabe. Rero ntiyavyerekwa. Ariko ikintu tubona nuko inyuma ya Pentekoti Petero ari mu bantu baheza bagashinga intango nk'uko vyari vyaranditswe. Kandi uko Yezu nawe nyene amaze igihe yazuka yireka abigishwa be Mawusi, yarababwiye ati byari ngombwa ko Kristo yategerezwa kubabara hanyuma akazuka nk'uko byanditswe. Rero iki carafashije kugira ngo iki gitsitaza c'umusaraba gutahura yuko burya Kristo yaranguye ibyanditswe, yaranguye ubuhanuzi, ibyanditswe ko azoheza akabambwa ku musaraba hama akazuka. Maze buke rero ni naho uyu musaraba wahavuye uba ikimenyetso c'iki, ikimenyetso c'urukundo rw'Imana ifitiye abantu, ikimenyetso twacunguriweko. Maze rero buke kuko mu ntango ikimenyetso cakoresho cari ikimenyetso c'ifi, kuko ifi mu rurimi rw'Ikigireki ni uravye amajambo arigize usanga harimwo izina rya Yezu Kristo. Maze rero bakoresha ifi, ariko novuga guheraho umwami Konstantino ahindutse kandi bivuye kuri mama wiwe Helena Mweranda, novuga yuko igihe yemeye ko kubukristo ku mugaragaro ntibube abakristo ntibaba bagihamwa,
nyina wiwe rero niwe mu mwaka w'335 yavuga ko habonetse igisigi c'umusaraba Yezu yabambwe ko ari umusaraba uninahaye. Hanyuma araheza yubakisha ingoro y'Imana ku Karuvariyo kubera gushika ubu buke barahavuye baratahura yuko Yezu Kristo mu gupfa ku musaraba mu kwemera kubabara ari ikimenyetso c'iki, ari ikimenyetso c'urukundo Imana yadukunze kandi ko ari kwarangura ubuhanuzi nk'uko byari byaranditswe. Hanyuma hamaze kubakwa iyo ngoro mu kinjana c'indwi, no kuvuga ko harageze igihe abatemera Kristo barahafata barahigarurira, ariko abakristo bagiye kuhabohoza kandi iyo nsinzi n'ikimenyetso c'umusaraba bahakuye, no kuvuga niho bavuga ati umusaraba uraninahaye. Rero kuri twebwe aba Kristo umusaraba uninahaye ni umusaraba Kristo yabambweko. Ariko tumenye burya yuko murabona yuko muri iki gihe harabita bona abastari, mugabo abastari ugasanga n'abastari mu bintu bitari byiza, kuko ngira ngo iyo twumvise nk'indirimbo uyu munsi zitwa ngo nazo abastari z'urukoza soni ziririmbwa, hamwe ugasanga umuntu baravuga ngo umusitari kandi ugasanga ishengero. Ejo bundi hari uraho nabonye naribajije nti ni ibiki bibaye, ndatangara abantu baje kumviriza uyu muntu witwa ngo umusitari, ugasanga rabo biyita ngo n'abastari bambara imisaraba, harabayicurika kuko iki ni igikorwa ca shetani. Hari rero n'indi misaraba novuga, hari cyo bita rose croix rouge n'iyindi, ariko iyo siyo misaraba ininahaye, siyo misaraba ininahaye. Ariko umusaraba uninahaye n'uwo Kristo yabambwe ko nuwo twaronkeye ko rukiza. Uyu munsi rero hari n'ubwoko bwinshi bw'imisaraba ushobora kubona, kuko burya inyuma y'umusaraba wose usanga hariho inyigisho ihari. Hari rero iyindi misaraba y'urukoza soni, ni nk'umusaraba wakoreshejwe n'Abadagi, ikimenyetso c'Abadagi ico bita croix gammée, nawo ni ikimenyetso cy'urukoza soni kimeze nk'iyo bambara imisaraba ntazi iyo ariyo icuritse. Ariko kuri twebwe umusaraba uninahaye nuwo Kristo yabambwe ko, ni wa wundi uriko za ndome zine I, ne, re na I, no kuvuga ni ya majambo Pilato yandika kuri uwo musaraba akawumanika ko Kristo umwami w'Abayahudi, Yezu Nazareti umwami w'Abayahudi. Rero ayo niyo uwo niyo musaraba twebwe uninahaye kuri twebwe. None ko Yezu ku munsi w'Imana yatubwira ati utampitamwo kuruta se, kuruta nyina, kuruta mushikiwe, ati nakwiye kuba wanje, ngo utikorera umusaraba wiwe ngo nkurikire ntakwiye kuba wanje. Uyu musaraba tubwira twikorera ni nyabaki? Icambere abanza kumva yuko hariho ibintu usanga bituboshe bya kamere, ibyo nabo dupfana ibintu, ariko kubanza kumva yuko Kristo ari wazi imbere. Nkuko baratubwira ati utampitamo kuruta se, kuruta nyina, kuruta mwene wabo ntakwiye kuba wanje. Aye turashobora, hari nabo usanga iby'ubwoko n'iki n'ibindi byinshi usanga by'imikambwe n'ibindi usanga abantu bibohera ko ngo ntakwiye kuba wanje, ngo utikorera umusaraba wiwe ngo nkurikire. Uyu musaraba avuga n'uyuwe. Uyu musaraba rero Yezu atubwira, kuko abantu uyu munsi hari igihe umuntu ashikirwa n'ingorane hama agaca avuga ngo ni umusaraba. Iyaba izo ngorane zose zishikiye umuntu zabara musaraba, nuko vuga yuko Paulo igihe wa musonga yari afise ntiyari kuvuga ngo numusonga, ariko kuvuga ngo shitani yashizemo umusaraba, ariko yavuze ngo yashizemo umusonga. Iyo rero uwo musaraba Yesu atubwira, iyo umuntu amaze kumaduka kuri ivyo bya kamere usanga bituboshe, hari igihe umuntu biba ngombwa yuko yitangira ikintu gifite agaciro gakomeye, cyane cyane ukwemera. Kubera ukwemera agaheza akitangira uko kwemera, maze gushika naho bishobora kumushikana gupfa, ariko ashingira intahe ukwemera kwiwe. Uyu niwo musaraba rero Yesu atubwira ati yikorere umusaraba wiwe. Naye hane ntidufate ingorane zidushikiye zose ngo tuzite ngo n'umusaraba. Mugabo hari n'igihe ushobora gusanga izo ngorane zishobora guhindukamwo umusaraba uninahaye, mu gihe umuntu yemeye izo ngorane, nibwaba ari ubumuga n'izaba ari ubumuga buri kwinshi. Uyu munsi hari ibintu byinshi abakurikira Imana bibashikira mu buzima bwabo, maze iyo yemeye kubyakirana urukundo, nka kumwe uyu yatanguje foyer de charité Martin Robert yabigize, akemera yuko ububabare bw'ubumuga bwiwe butanga kwishikanwa kugira ngo imitima ihinduke. Aho rero
ubwo baba umuntu aba arimwo aba yemeye nko kwikorera umusaraba kandi akaba ahejeje akawugira umusaraba uninahaye usa n'uwa Kristo yemeye kutwitangira. Aha rero uyu munsi nagira ngo duheze turabe umuntu amenye yuko igihe wemeye kwakira ibyo bigeragezo ukabyakirana umutima w'urukundo ukemera kubitanga nk'uko Kristo yemeye kutwitangira, akemera kubabara kugira ngo aducungure, muri icyo gihe niho uba uhinduka ukinjira muri wa musaraba uninahaye umwe Yezu atubwira ngo wikorere uheze umukurikire. Kandi icyo gihe uwikoreye naho ni ukuvuga uraba Kristo we yawikoreye ubwa mbere kandi akawikorerana urukundo kuko ashaka kudukiza. Kuri uwo musaraba rero uninahaye Yezu yatsindiye iki? Yatsindiye igicumuro, ahatsindira n'urupfu. Hariho abantu uyu munsi usanga bavuga ngo none ngo ko yabatsindiye urupfu ngo none ko ngo ntimugicumura. Mugabo akibagira yuko igicumuro abatubwira igicumuro muri rudende, igicumuro muri rudende ni kimwe Adamu yakoze, ni kimwe Adamu yakoze cyo gushaka kungana n'Imana. Ariko Kristo we yafashe kamere y'umuntu kandi Shetani ikamugaragaza igomba kumugira nka kumwe kwa Adamu, yaratsinze ngo niwafuka mukansenga ngo ndaguha ubwami bw'isi n'ubutunzi bwabyo. Aravuga ati haranditswe ntihagire uwundi uzofukamira atari Imana. Ngo niba buri umwana w'Imana ngo uhindure aya mabuye ahindukemo imikate. Ati umuntu ntatungwa n'indya gusa, aratungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Ngo niba buri umwana w'Imana ngo niwikorere ngo haranditswe ko abamarayika bazogusama. Ati ntukagerageze mukama Imana yawe. Rero we yamanye naho yari afite kamere y'Imana, yaricishije bugufi aranarushiriza gushika apfe urupfu rwo kumusaraba. Kandi nico gituma Imana yamuhereje ikamuduza ikamuha icubahiro kirengeye, ikamuha izina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo ururimi rwose ruvuge yuko Kristo ari umukama, kandi kugira ngo ivi ryose rifukame imbere yiwe. Paulo rero akatubwira ati tweho tumenyesha Kristo yabambwe ku musaraba. Ku Bayahudi ni igitsitaza, ku banyamahanga n'ubujuju. Aha tubisanga mu ikete rya mbere Paulo yandikiye abanyakorenti kigabane ca mbere ku murongo wa 23. Kuko yararondeye gushaka kwigisha akoresheje ubuhinga nyene bw'ico gihe, agenda kwigisha Atena. Muri ico gihe naco yakuyemo. Ariko guhera ico gihe novuga ko nawe yahindutse akavuga ati tweho tumenyesha Kristo yabambwe ku musaraba, ku Bayuda n'igitsitaza, ariko ku banyamahanga n'ubujuju, ariko kuri twebwe nibwo bwitonzi. Niyo musaraba uninahaye, kumva yuko rero umusaraba ari ikimenyetso c'intsinzi c'icungurwa ryacu. Umusaraba ni ikimenyetso c'ubwitonzi wa Kristo. Ku bandi n'igitsitaza, ku bandi n'ubujuju, ariko kuri twebwe n'agaciro gahambaye. Sinzi rero uyu munsi ko nawe ikibanza uwo musaraba mu buzima bwawe, kuko imbere yuko bibi vy'umutima bibanza kuba n'ivy'inyuma. Kumva yuko no mu cumba ciwawe hari ikimenyetso c'iki c'umusaraba. Kumva yuko nawe ubwawe ufite ico kimenyetso c'umusaraba kandi atanu gutinya. Paulo mweranda yandikira abanyafilipi ni havuga ngo uyu munsi tubiye kubibi usa n'amarira menshi, ngo hari abantu benshi basigaye ari abansi b'umusaraba, ngo hari benshi basigaye ari abansi b'umusaraba, ngo nta yindi Imana bafise atari inda yabo, ngo nta yindi Imana, ngo Imana yabo ni inda yabo. Rero uyu munsi hariho ntumaramazwe n'iki n'umusaraba. Ego umusaraba ni kimaramaza kuba nigitsitaza kuba Yahudi, ariko ni kaba ubujuju kuba pagani, ariko kuri twebwe ni ikimenyetso c'urukiza, aho Kristo yatsindiye igicumuro, aho yabambiye imivumo yose yari turiko, akemera kuba umuvumo kugira ngo aduhanagure ko imivumo yose yari turiko, akemera yuko kwakira ubumuntu, maze intsinzi nahiri naho yatsindiye igicumuro. Tugire Kristo. Naganze Kristo murakoze musaserdoti w'umukama kwino nyigisho mudutahuje umusaraba uninahaye. Ariko Padiri nagomba ngaruke kututubazo mwagiye muracako, mwagiye muravuga ijambo kwicarubozo. Iryo jambo hari benshi batabana ritahuye, risigurike. Ijambo kwicarubozo ni hamwe, urabona hari igihe nk'umuntu akaba kugira ngo apfe, hamwe kubanza kumuboreza igufa, mu gifaransa babyita torture, hamwe nyene kugira ngo apfe yishuye, niko no bivuga. Abanza apfe yishuye
nico bishaka kuvuga iyicarubozo. Murakoze wakupfa ubabaye cyane kuko urumva uyu muntu abambwe sinzi kare niho naho rambona bakunda kubambisha inzato bakarubamba kugira ngo guhume. Rero cyo wibaza ukuboko kumwe kuri hariya uri mu kirere no kuvuga ko wibaza n'uburemere bw'umubiri ukwega bushira hasi. Burya ikintu cica umuntu abambwe ku musaraba nuko impemu itakunda kwa hema maze rero akicwa n'iki nizo mpemu. Murakoze cyane. Hari n'ikindi mwavuze umusaraba uninahaye narirya hari bamwe usanga bafata ico kimenyetso cy'umusaraba ko ari ng'igiti gisanzwe ngaho hoho babisiguriye abonye aba bavuga yuko ari igiti gisanzwe. No kuvuga yuko icambere kuri twebwe abakristo ba Katolika umusaraba no kubanza guhezagirwa. No kubanza guhezagirwa kuko bavuye mu bindi biti bisanzwe hanyuma ukaba wakozwe n'umufundi no kubanza guhezagirwa amajambo yavugiweko kandi hari amajambo ategekanijwe n'imihezagiro muri Eklezia Katolika. Hanyuma no kuvuga burya abantu aho bari none ubona yuko nko mu migambwe usanga bafise bwa buja bitugu canke ikimenyetso kiniki kandi ugasanga barabiha agaciro kagize n'amabendera n'amabendera. Rero n'ahandi no kuvuga mu buzima bw'umuntu burya hari ibimenyetso usanga bifite icyo bisigura. Ibyo ntitwaheza ngo tubitandukanye. Ubu rero iyo bavuga ngo ni igiti gisanzwe ni nkuko no ufata ko ari nk'ubujuju kutamenya ingene umuntu asanzwe ameze. Murakoze. Hari n'abandi usanga bibaza igituma iyo umuntu yapfuye bamushira ko umusaraba na mu gihe hari abandi biyita ko ari bo bazi ngo kwamamaza inkuru nziza ngo y'ubwami bwa Kristo ariko ugasanga ntiberekwa icyo kimenyetso cy'umusaraba. Bobo ngaho ni gute? Aba rero no kuvuga yuko nk'ayo umuntu yitavye Imana kumva yuko ca kimenyetso mu gitabo cy'ibyahishuwe niho tubona avuga ati banza murindire imbere yuko amahana ashikira aba bagwanije Kristo nabiwe nida tubanza dushira ikimenyetso ku bacu. Ico kimenyetso rero ni ikindi cya kimenyetso cy'umusaraba ni cya kimenyetso igihe umuntu abatizwa bamugemako kandi ico kimenyetso naho kiba kitaboneka kumbure kubw'amaso burya Imana irakibona kandi n'imitima yo irabibona. Rero novuga yuko ngaha ariho hantu novuga sigiti gisanzwe. Sigiti gisanzwe ni babantu usanga batazi ibyerekeye umuntu n'ivyerekeye ibimenyetso bihambaye ibyo bita les symboles. Ibyibutso les symboles no hari icyo bikwibutsa hari ikintu bifise agaciro mu buzima bwawe. Rero abona uko baba batazi ivyo. Hanyuma rero nk'abo nabo baba bitavye Imana bashira umusaraba burya umusaraba ko wari wa Kristo nta ntibashira ko ukutari wa Kristo. No kuvuga n'ikimenyetso ciki nico kimenyetso gishobora kugira gute niho twacunguriwe mu rufu rwa Kristo icyo bisigura. Ngafate nk'umuntu yitavye Imana atabatisimu yaronse ngaho nta kimenyetso cy'umusaraba bushirako. Nta musaraba bushirako. Murakoze cyane. Hari n'igindi kintu usanga imisaraba ikunda gukoreshwa ni myinshi ugasanga abakristo bagiye baraja mu vyijiji ntibamenye bati twege dukoresha iki canke iki. None ntacyo mubwira abakristo mu kumenya umusaraba uninahaye bokoresha ibimenyetso byo biwuranga nibihe? Uwo musaraba rero icambere nariko navuga ni hariho idome ziriko ni bya byandiko bimwe Pilato yashirishako akavuga ati Yezu w'i Nazareti umwami w'abayahudi. Ariko bakavuga ngo ntiwandike ko ivyo ngo andika ko yavuze ngo ko ari umwami w'abayahudi ngo yavuze ati icyo nanditse. Rero burya hariho n'uwo munsi honyene hariho abandi iyindi misaraba ibiri yabo bamamanywe na Yezu ariko si iyo twebwe tugira. No kumenya yuko ari uwo musaraba wa Yezu Kristo twacunguriweko. Kandi tugasha tuza kuri rya jambo Yezu yari yabwiye avuga muri Yohana avuga ati nka kumwe Musa yamanika inzoka mu gahinga ababa bakomowe bose bayiravye bagakira niko umwana w'umuntu azomanikwa azoduzwa maze abazoba bakomowe nabo barangamiye umusaraba bakire. Rero urumva yuko ngaha aho bica bironkera
insiguro. Yego. Murakoze cyane, ngira ngo mwumvise uko uno musaserdoti atuyagiye kuvyerekeye umusaraba uninahaye. Bunaca duhimbaza umunsi itariki 14 azohimbaza umunsi wahariwe guhimbaza umusaraba uninahaye. None ushobora kuba wakurikiranye ino nyigisho twariko tubashikiriza biciye mino samirizi umuvyeyi Bikira Maria, ishobora kuba yagukozeko canke ushobora kuba ufise n'intererano ushaka kuyunganira canke mbere n'ikibazo utatomokewe neza ushaka kubaza. Mbere yuko Erika dushishizamwo akaririmbo kugira ngo dumira amate gatoyi, reka tubanze tubibutse nimero muza guheza mugacisha ko ubutumwa bwanyu canke intererano ku muhora wa Onatel. Murahamagara ku 22 23 98 47. Umuhora wa Econet Wireless murahamagara ku 72 42 47 97. Limikash nao Limiter, umuhora wa Limiter murahamagara ku 68 38 ubusa 6 39. Muradutunga twari tuvuze Limikash sivyo ni Limiter. Ushobora kuba atamainte yo guhamagara ukandika ubutumwa bugufi busanzwe, urabicisha ku 79 80 59 59. Iyi nimero n'ubutumwa busanzwe bwa WhatsApp twoshobora kubusoma. Naho mwoshobora gucisha ikibazo cyanyu canke intererano, mukanya turaheza duce dutangura tubakire. Arakoze Eric kwa kano karirimbo ati umusaraba niwo waducunguye, niwo twege twese tweza amaso, umukama nabimushimire nabimuhezagirire kwa kano karirimbo ashoboye kudushiriramwo. Dutangure Padiri n'ibibazo tubona biri ku butumwa buriko burashika. Hari witwa Bonita agize ati gira amahoro Padiri, ari ngo muri Pawase ya Rukago, ngo none iryo ni nahazwa ry'umusaraba ryatanguye guhimbazwa ryari, ngo nande acarandika zino ndomati INRI lisigura iki iryo jambo, ngo muhezagirwe. Yezu w'i Nazareti umwami w'abayahudi. Nico bisigura ni ya majambo yari yanditswe mu ndimi zitatu: Igihebreyi, Ikigereki
n'ikilatini. hinge hari umuntu gato ku murongo Padiri. Allo muri bande muri he? Nitwa Niyongabo Gerard asanzwe ari kuri paruwase sasa yitiriwe Paulo Mweranda diocese ya Bururi. Gerard diocese ya Bururi. Ikibazo mubaze Padiri. Yego nari nashatse kuba mfite ikibazo kijanye nuko uwitavye Imana ataronse Baptiste ko wita ku musaraba. Basa n'abagivuze kwinyisho kuko makibazize nk'abamenyesha makuru. Umengo yacishuye ndavyibuka. Yego ariko nari mfite uko muheze bakaduha umuco kumbure tugeze ku itongo ry'abitavye Imana mu gihe uwitavye Imana ataronse batisimu yoheza ntashirwe ku musaraba, yoheza bigatera amakenga mu gihe dufite abandi bari impande basize k'imisaraba. Ubwo nta kuntu kumbure boheza bagatanga inyigisho kugira ngo hose bimenyekane ku masikisare ku maparuwase, izo nyigisho zitangwe kugira ntihagire abavuga ngo na kaburi k'abakristu akaba hariho kandi wava gategekanywa k'abapagani. Murakoze ngira Padiri reka acishe ko ababwire. Eko urakoze. Arakoze cyane kuko burya n'ubundi urabona iyo uravye nko ku maparuwasi ubukristo bugitangura gushika wasanga ariho hari uburi kuko kare urabona ko bashingura abantu iwabo mu ngo kwitongo, ariko mu mukristo maze kuza amatongo yasanga munuzi ya paruwasi. Maze rero burya akaburi k'abakristo nk'abakatikumeni bamwe bariko baritegura ibatisimu baryo bari bafise uburenganzira bwo gushingurwa muri iryo tongo. Abo rero urumva bashinguwe muri iryo tongo haraja kwica ikimenyetso. Ariko nayo handi urumva ko mu nyuma byahavuye nyene akaburi nikabe kakijanye n'ibyo byo kwemera ugasanga bose babashira hamwe. Ariko rero no kuvuga yuko igihe atabatijwe ico kimenyetso naco kivuze ntaco gisigura kuri we kuri yumva yiwe kuko si kuri babandi bazogemwe ku kimenyetso bagemwe ku kimenyetso. Urumva rero nta kandi n'abantu babonye musaraba uriko ntibaheza ngo bibaze ngo ngira ico twokwihutira guca tuvuga nk'ubutumwa nuko umuvyeyi ibaruse umwana yihutira kumusabira batisimu. Hinge gato uwundi muntu ku murongo. Allo mahoro neza. Renova tugira amahoro ibukwavu. Yego mena mahoro umugozi w'ibitoke arakoze utwigisha kubyerekeye umusaraba wa Kristo, ariko ni ikibazo cy'uwanyu. Hari ijambo yavuze ngo iyo Yezu ngo yakagize wiwe umwuga wo kubaza. Hari n'irindi jambo Bikira Mariya avuga ngo aho twakuroneye twe na so wawe mu maganya. Nagomba duhe umuco ijambo kuvuga ngo so wawe ico risigura. Kuko benshi yarabagoma bavuga bati Yosefu ni se wa Yesu. None rero umuco tubakoze Imana bahesage. Sawa ico akigira umwanya muto reka kwishure Padiri. Yosefu ni se wa Yesu. Ni se wa Yesu kuko amategeko kandi nico gituma c'abantu na mwene Dawudi bashatse isigura. No kuvuga rero yuko igihe umumarayika yamubonekera mu ndoto kamubwira ati ntutinye gutwara umugore wawe Mariya, hanyuma n'umwana yibungenze, no kuvuga yasamwe ku mutima mweranda, no kuvuga yari yanditswe kuri Yosefu. Burya kubwa amategeko mu kibano yari yanditswe kuri Yosefu. Mugabo Bikira Mariya yarabizi, Yosefu nawe nyene yarabizi, na Yezu yarabizi ko ari mwene Mana, ariko kubw'amategeko mu buzima bwa misi yose yari yanditse kuri Yosefu ni se wiwe. Rero nk'akarorero Yezu akiri muto agiye kurondera nk'ibipapuro mu ikomine, Yosefu niwe ryaryo zina ryiwe yari wese. Ngira biratomoye. Murakoze cyane ngira ngo Renovato mwumvise ubutumwa bwanyu, mwumvise ikibazo cyanyu. Hari undi yanditse ati hari ikibazo tutari bwaheze ca bonite zijya ndome umengo mwariko murazisigura neza. Yego ni Yezu w'Inazareti umwami w'Abayahudi. Rero nukuvuga ko byari byanditswe muri zijya ndimi zitatu, nayo nizo ndome rero zari zanditswe ko ni ziriko. Murakoze. Yabaje kandi ati uwo munsi watanguye guhimbazwa ryari? Urumva uruhamo rwarangiye mu majana 313 naba ntihenze. Ariko twumvise yuko aho isengero yubakwa ku Karuvariyo bivuye kuri nyina wa Constantino, no kuvuga umwami w'abami wa Roma. Kuko nyina wa Constantino yari umukristo, turumva mbere ko ari na mweranda, kuko niwe aho yimiye yahavuye akura uruhamo n'ahandi
abakristo babica atacamira. Rero ni naho yubakishije iyo ngoro kandi umusaraba ugaheza karonka ico kibanza ati wa musaraba Yezu yabambe koko wa musaraba urukiza kwazananye ko kandi n'ibyahishuwe niko tuvyumva ati muri ca gisagara Kristo yabambiwemo niho ibyo byabona bibiri navyo byaheje bikicirwa. Kumva rero yuko ari ico gihe mu 335. Murakoze. Wagize ati mwaramutse neza ngo mwavuze ko uwitavye Imana atarabatizwa ngo atamusaraba uja ko none ngo uwo yarabatijwe hama gahindura idini ko ngo usanga ngo aciye abatizwa kabiri ngo hoho biremewe ko acahiza agashirwa ko ico kimenyetso c'umusaraba? Guhindura idini sinzi kuko urumva harabuhindura idini akaja mu baporoti. Mu baporoti kumbure aye hariho urumva hari amadini kuvuga ati yagiye mu Yehova canke mu Adventiste canke mu baki aho bivana haba yagiye. Urumva rero muri ico gihe ko tomuhatirako tomuhatirako igihe yamaze guhindura bica byumvikana ko atawumuhatirako. Murakoze. Haruna agize ati ndabahaye mwaramutse jewe ngo nuwitwa Joseline ari mu Gasekebuye ngo yagira baze ujya musaraba ungana hose usigura iki uko basanga uwo Yezu yabambwe ko ari muremure hepfo haruguru ari ngo mugufi. Ujyo ngana hose ni gushaka kuvuga yuko buryo umusaraba wacunguye impande zose z'isi zine, haba mu buseruko, mu burengero, mu manuko no mu buraruko. Burya nico ushaka gusigura ivyiyumviro ndoramana birimwo ni uko yacunguye izo mpande z'isi zine z'isi zose, kandi uvuze impande zine z'isi ni kuvuga isi yose. Hari undi muntu ku murongo. Allo, amahoro. Amahoro. Akazina aho muri mubaze n'ikibazo. Ko ndi Gerard agarutse. Bashaka kubaza kubizanye n'imisaraba kuko kuri ico kiganiro nyene. No kuvuga ko araho tubona ko mara ya madini Anglikane na Pentecoste hafi yacu. Tegera tubona badafite ikimenyetso cy'umusaraba, ariko tukabona Yesu tite gushingura abitavye Imana, tukabona basize ku ikimenyetso cy'umusaraba. Mbega none ko ku masengero wabo batatsemera ikimenyetso cy'ubukiriro, kubera iki bagishyira uko witavye Imana? Hoho araho boba bashaka gupyemerera uko witavye Imana bibagirira akamaro nyabaki kuri bo. Ariko mingo aba Pentecote mu isengero iwabo haba hariho umusaraba. Abaje tubibonamo ku masengero wabo, ariko turayibona bagiye kubishyira ku bizanye n'abitavye Imana. Reka ngira Padiri aduha umuco gatoyi. Padiri ngira mwamuvise Gerard. Yego Padiri nakinyishuri. Yego nkuko wari ubivuze uti menga kuri Pentecote, nanje menga kuri Pentecote ndabona ko umusaraba mugabo ikintu kuri Pentecote batemera nuko gushirako iyantuze ya Yezu. Ya Yezu nkujya musaraba ukoreshwa ushikwa kuri altare, bavuga ati hategezwa kuba hari kwintuze ya Yezu yabambwe. Rero no kuvuga yuko kuri Pentecote bara nyene nkuko bavuga umusaraba ninahaye, bavuga ati bakuye ko ikiziga ca Yezu ni umusaraba bakoresha muri Pentecote. Mugabo muri Anglikane sinzi aho vyose aba yuko hari urimwo yoshukumbura yoshora kubitubwira neza. Jesse sinoro bironkera inyishu itomoye by'ukuri. Yego murakoze. Hari undi mu Kristo cyije ubutumwa bwiwe kuri WhatsApp agize ati amahoro ngo ashaka gusaba mu mubwire neza ngo position ni kuvuga ikibanza ca Yezu ku musaraba, kuko ngo hari imisaraba usanga umutwe uhengamiye ibubamfu canke iburyo, ngo ni ukuhe kuguru kwari hejuru kubera hari ubwoko bwinshi ngo bw'imisaraba. Ewe iki kibazo naco nyene gihava kingora kuko ibinovuga ko biri muri rya yobokamana ry'abakristu baciye bugufi, nuko usanga bateba muri ibi ngo yobango bwaragize ububamfu canke umutwe wajondamiye iburyo. Ahaje byongora kuko mu nyigisho kumbure zikize zerekeye umusaraba ico nta kinini nayibonye kuko ico tubona mu byanditswe nuko amaze gucikana ku musaraba bamuteye icumu
mu mutima hama rikavamwo iki rikavamwo amazi n'amaraso bivuga ko amasakramentu hajya Ecclesia yari ivutse nico rero twotahura muri uya musaraba naye handi ko yara kumutwara ucondamiye iburyo canke ibubamfu sinzi ko ari ikintu kinini biheza bikadufasha cane ngira muzobigira kitohoza baheze baronka murakoze harundi muntu ku murongo allo muri bande muri hehe Pascal mu Karwase Kinindo Pascal Kinindo mubaza ikibazo icambere nashaka kubanza kubwira uryo muvukanya arahejeje gutelefona nuko iyangirikane yahanye twebwe iwacu mu Kinindo hariko umusaraba nibaza rero ko nabo nyine babemera umusaraba hama ikindi kiba akandi kabazo mfise ni kamwe hariho imisaraba usanga hatariko zijya ndome nibaze ko woba ufise wese ngira ngo hatariko zijya ndome yoca gukura aho cyangwa kawuta kuko ndumva ko atari wa musarabo ni nahaye murakoze sinzi ko Padiri ari cavuga akivuga ko oya gusa ico ntiyaca gukora ngo wawute ariko ikintu gisabwa nko muri liturgia no kuvuga aho imisi isomerwa nuko umusarabo uhari uburiko Yezu yabambwe ukaba ariko zijya ndome hanyuma ugaheza ukarabishwa igihe imisi itanguye ku musaserdoti muga igihe atamisi ukarabishwa ku bakristo ico nico novuga naye handi iyo misaraba harimo burya haba harimo inyigisho ndoramana ziri nyuma y'ijya misaraba tubona kuko turabona nk'umusaraba w'abashonestate turabona yuko kuri uwo musaraba hariko Bikira Mariya ariko voma mu ajya amaraso hajya Yesu hajya amazi n'amaraso ariko arisuka tubona nawe ariko arayagira gute ariko arayatega igikombe hari nk'umusaraba w'abafransiskani nk'uwo bambara usanga umeze ntufise impande zine novuga yuko hari nk'igiti kiri hejuru tubisanga mu gitabo ca Ezekiel hanyuma hakaba rero uwo wundi wa Francisco usanga hariko ibindi utundi tuntu hejuru nuko hariko ubutumwa kuri uwo musaraba hanyuma hakaba n'uwo w'abayezuwiti twumvise impande zingana hari nyinshi kubanza kumenya tuti inyigisho ndoramana iri nyuma y'uwo musaraba niyihe ariko tukamenya yuko hari yindi misaraba kumbure ariko aravuga ati wokura hari nko bita ngo rose croix na ibintu novuga ko bitajanye no kwemera nyene kwa Kristo kwemera Kristo hama na wa musaraba navuga abadagi bita croix gamme nk'ivyo nivyo nabawundi ro abastari bagira y'abastari tagira ikisigura iyo niyo novuga ati nyine umuntu ntiyoheza ngo agire ariko cyane kumva ikintu nyamukuru kumva insiguro yo musaraba kandi ugahezagirwa hanyuma ukamenya umusaraba nguze ngiye kugura usigura iki yego murakoze dusigaje iminota 5 reka dusome ubutumwa bumwe kuko handitswe ubutumwa bwinshi ibibazo byinshi ngira ngo ntitwobiheza hari uwanditse ati mwaramutse neza ngo agira abaze Padiri ngo none ko hariho abana bapfa bakivuka bobo ngo gute kubavuga ngo nabarayike bubashira ku musaraba mu gihe bitavye Imana ko baba batarabatirizo dufate nk'ubuvutse no munsi atararonka batisimo erega cyane uwo musaraba imbere yo kushira kumva banza urabe rujya rumenyetso yagemwe ko igihe abatizwa urabona igihe cibatisimo avuga ati jewe ndakugemye ko abana n'umuvyeyi w'ibatisimo be n'umuvyeyi wiwe bagaca mugema ko ikimenyetso kitazimangana kibisigura rya jambo yavuga ati banza murindira banje mbanze ndabashire ku kimenyetso urumva ico kimenyetso gisanzwe camugiye ko igihe abatizwa no kuvuga ni naho waheze ugashira ku iyo ntuze musaraba n'ahandi kandi burya nico ciza cibatisimo y'abana nico ciza cibatisimo y'abana kandi ukwemera kwa Ecclesia Katolika kuravuga kuti igihe ubona umwana agiye gupfa no kuvuga uwa Kristo wese arashaka kumubatiza arashaka kumubatiza muri ico gihe rero mu gihe amubatije ijya yo ku musego ariko yo kumfira no kuvuga baraheza bakawushirako wa Kristo iyo mubatiriza gute ko ataburenganzira bifise arabifise ubatiwe wose ntazigire uzogupfana uvuga ngo nta burenganzira ufise no kuvuga yuko upfa kurondera amazi hamuka yamubatiza ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima ayo mazi naho yo badahezagiye yego nubundi kuko urumva ntubu ufise yahezagiye murakoze ngira ngo bariko baravyumva ba Kristo bariko babana natwe mwa kino kiganiro hari undi agize ati ndabaramukije n'umukristo wo ku Ruganza ngo mbega ko abona ngo witavye Imana bashira ku musaraba none
ngo w'isengero hejuru ngo barafise itandukaniro ngo riri hehe? urumva ko uwo musaraba hose haba kuko ubu kuwemera Yezu Kristo no kuvuga urupfu ruba rufise iyi nisiguro ni nk'itiro kandi Paulo mwerana bitubwira ngo abo basinzire tuzobatanga niko abibwira abanyatesalonika ati nibaze tuzobatanga ati Kristo azobavyura hanyuma duce natwe tugende kumusanganira ku bicu no kuvuga rero yuko yabo uwo musaraba umuntu yambara yabo uwo musaraba uri kwisengero yabo uwo musaraba uri ku itongo ry'abapfuye ni ukuvuga yuko kuri iyo mva ni ukuvuga byose byerekana iki ko kuwemera urupfu n'itiro ntego ariko cyane cyane akaba yaragemwe kwica ikimenyetso cy'umusaraba. Padiri turiko turangiza ikiganiro, mbega umukristu ahari hose aherereye yo kwama yigenza gute imbere y'umusaraba? Guha icubahiro umusaraba